Ndabaramukije mwese aho muri hose nk'abandi Nathalie Nyamoya nk'abandi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze imisi two turavuga tuganira kuvyerekeye amatemperament cyane cyane mu rugo ariko si byo mu rugo gusa nashaka no kuri kubashimira abantu bose bamaze imisi batwandikira badushimira turaza kubananyiza kuri bya vyigwa canke za échange zerekeye kuvyerekeye amatemperament Olivier hari intahe yashaka kutusomera hingenda mubahereze yongera nabaramuze Imana ishimwe cyane nizere ko meze neza nkuko Nathalie yarambwiye hariyo umuntu yatwandikiye intahe adushimira n'akajambo gatoyi mugabo sinokita gatoyi hari umuntu yigeze kunkosora ngomba gushinga intahe turiko turasenga ndavuga nti nari mfise intahe ntoyi nagomba kubashingira acambwira ati ikintu utakoze ntukacite gito nimba ari Imana yagikoze ntukigere ukita gito rero uyu muntu yaratwandikiye ariko yari karavuga ku audio twigeze kugira mu minsi yahera ya audio ariko turavuga kuvyerekeranye n'amalangaje y'urukundo amajambo dukoresha na cyane cyane nayo dukoresha ku bana yatwandikiye ngo wow ngo merci kandi muradufasha cyane ni kenshi niyumva mu audio kandi bigatuma ntahura Olivier yaravuze ingene yabwira abana ababaza cyane cyane banshavuje ababaza ngo mbega mufise ingorane iyihe ngo basha ngo nanje nuko nyene uko umuntu abitebamwo umwana ntabitahura kandi uko wama ubikora wama mubwira ayo majambo akama avyumva ashobora kwibaza yuko vy'ukuri afise ingorane kandi atari vyo ni imvugo twakuze twumva ariko tukwiye kuvavanura nayo hari igihe umuvyeyi atuka umwana ubu muri 2020 ukibaza franchement ko ari conscient upa y'ivyo ariko arabwira umwana nagomba rero kubashimira cyane kunyigisho muri ko muraduha nukuri Imana ibandanye bayobora kuko ziradufasha cyane Imana ishimwe cyane burya ijambo ry'Imana ni nk'imbuto aha turiko turavuga burya hariyo umwe afashwa na kimwe uwundi agafashwa n'ikindi nico gituma rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo terera umukate wawe ku mazi ngo kuko ngo nihahera imyaka ngo uzowurotruva uzowubona turashimira Imana kuko twizera yuko ijambo tuvuga rifise ububasha nagomba gusubiza Nathalie atwintroduise gatoyi kuri temperament tugomba kuvuga cyane combinaison y'uyu munsi rero no munsi tuza kuvuga kuri combinaison y'aba phlegmatique et phlegmatique urase ko twe tumaze imisi ko turavuga kuvyerekeye amakombinaison y'abantu bahushanya amatemperament hamapetuce turahereza kandi baza kutuzohereza kuri temperament kuvyerekeye abantu basanzwe bafise amatemperament amwe nivyo ni gake cyane babaho ni gake vraiment umuntu ashobora kubahura nabo ariko mwibuke ko hari igihe umuntu ashobora kumva umenga afite temperament zibiri rimwe na rimwe rero birashobora gushoboka ugasanga muri ico gihe ya temperament yitwa ko yari nto icihura na ya temperament nini y'uwundi ugasanga musanza menga murashusha rero urumunsi tuza kuvuga kuvyerekeye abaflegmatique n'abaflegmatique y'umugabo ari umuflegmatique akubaka n'umugore w'umuflegmatique mbeba bameze gute mu rugo mbega vy'ukuri ubabonye hanze canke bimenye bo canke naho tobara umugabo n'umugore iyo abagenzi babiri bari abaflegmatique bigenda gute canke iyo bahuriye ku kazi ari abaflegmatique bigenda gute canke ari mu gikorwa cyo mwishengere mu gikorwa cyo muri association bose abantu bazoja muri association bien sûr ariko ahantu hose bohurira mu gihe bose bafise izo temperament z'abaflegmatique tugeze kubabwira n'abantu batuje batekereje atangorane barondera mbe bigenda gute rero muri rusange ikintu nabonye two kwiyumvira pardon kuri iyo kuri abo bantu babiri cyane cyane nk'iyo couple bana y'umugabo n'umugore n'abantu batatera induru n'abantu c'est un couple sans histoire n'abanyamahoro vraiment s'abantu uzokumva bari mu nduru canke naho y'abagenzi n'abagenzi b'abanyamahoro s'abantu bazoboneka hanze nk'abantu bashwashwanutse batera induru niyo bari kumwe cyavugira hasi bavugira buhoro mu bandi nibisohoka bacu usanga n'abari mu bandi ba couple bari mu tuntu twabo barongorerana bari très calme baratuje cyane baratuje gose ikindi naco no havanda bavuga ko kuko ari abantu biyumvira aussi ari abantu bari introverti bari profond n'abantu b'abagenzi beza deje umuflegmatique n'umugenzi mwiza kuko yamagerageza kuzana amahoro mu bandi rero n'abantu baba bafise aussi de très bonnes relations amicales
meme entre eux n'abagenzi beza mu by'ukuri n'abagenzi kuko nta nduru barondera n'abantu banashwana na gake si vuvure kuko banka induru banka intambara banka ibintu bibatiriganya mu mitima yabo bazokwama barondera amahoro hagati yabo rero n'abantu batanakimwe bazopfa kiboneka kiri kuko bari capable yo kwiyefasa umwe wese ku gihande ciwe kugira ubundi amererwe neza donc ça c'est très bien le pardon iwe bara-exploita cyane abasanga c'est vrai barazi-exploita kuko baryohererwa la présence y'abandi ariko abo bandi bobo baryoherwa amahoro donc bazosabana imbabazi naho by'ukuri umwe muri we yoreka arakomereka ico kibazo nta ngorane bisigura ko pour l'harmonie du couple ni vyiza nukuri si abantu bashuha c'est le couple le plus stable niko nuvuga mu makombinaison twabonye nk'umukorehike n'umukorehike bibaragoye nk'umusanga n'umusange nawe nyine ntibyoroshe n'umumelancholique aussi mais quand même les phlegmatiques n'umuflegmatique n'abantu by'ukuri de prime abord atanduru nyinshi batuma uruhuka sinzi ico revyo kongereza kuri ico kintu bari kuravuga cya phlegmatique ikintu gikora ko cyane nuko ari abanyamahoro burya temperama yose irafise icyo umuntu ayigirako rero aba bantu bahuye ari babiri basanzwe ari abantu baha amahoro abandi cyangwa wiyumvira iyo bahuye ni abantu bahana amahoro mu buryo budasanzwe Bibiliya iratubwira kuba les artisans de paix urumva kuba abantu batanga amahoro n'abantu barondera bashakisha amahoro icyo ni ikintu gikomeye cyane rero aba ba phlegmatique ni abantu b'abanyamahoro rero kugira bagumane amahoro yabo cyangwa babe mu mahoro yabo ni abantu uzosanga bahebera abandi facilement urumva nkunda kubibona nko mu bana banje hariyo umwe asa n'ugafise ukabona yuko akunda guhebera abandi niyo bashwanye akabona nka mutoyi wiwe cyangwa murumuna wiwe umenga yashuhiye ibintu urabona yuko amurekera urabona yuko abimuhebeye rero n'abantu bashobora kugira amakoncession facilement skife murazi yuko intambara ihari kenshi mu bubatse guheberanira mbega ninda hebera uwundi mbega ninda rekurira uwundi umuflegmatique ashobora kuguheba du premier au 31 ashobora kuguhebera imyaka yose mu buzima bwiwe ntakunda intambara ikindi naco Nathalie yakivuze yagicishijemwo n'abanyamahoro kandi n'abantu bari calme n'abantu atagwamo ni babandi no mu ishuri yigamwo bashobora kumwibagira fasilima yatonze cyangwa atatonze nta diferanse ushobora kubona urumva ariko ni wa wundi abantu iyo barushe bakaryoherwa bagatera urwamo bagashwana baza kuroturuva kuko ameze nk'amazi atuje kandi kumukotwaya bituma utuza n'abantu rero uca usanga nabo barafise abagenzi badasanzwe ariko serari yuko ari busanga bagize premier pas yo muri ubwo bugenzi rero n'abantu bari calme urugo rwabo usanga ari urugo rw'abanyamahoro urugo rucereje urugo rw'abantu nyine batuje aha rero kumbure nagomba gucishamo akantu gatoye murabona abantu nk'uko ijambo ry'Imana rikunda kuvuga murabona byarashikiye n'umuprofeti akomeye Samuel igihe Imana yamurungika kurobanuza amavuta mu muryango wa Dawidi Bibiliya iratubwira yuko yagiye ngo abonye imfura yo kwa Dawidi aravuga ati certainement n'uyu kuko ndavye forme yiwe ndavye ubwiza bwiwe habona ubugangi igihagararo niki ndabona ko ari uyu Imana ikimubwira ati mwebwe muraba kubisesuka mu maso muraba kubigaragara mu maso ariko je ndaba ikiri mu mutima rero abaflegmatique n'abantu muri milieu y'abakizwa bakunda kwibaza ko ari abakizwa bashitse ku musaraba urumva donc nk'abasange hari igihe wibaza yuko batarashika abakolerike hari igihe uvuga uti n'abapagana ahubwo urumva abamelancholique nabo hari igihe wibaza yuko n'abantu bakiri mu gahinda batarakira ibikomere urumva ariko abaflegmatique n'abantu kwishusha iboneka ni ukuruvuga uti bashitse ku musaraba aba bashitse ku musaraba kandi byinshi mu byo Bibiliya dusaba hari ibintu biborohera hari ibintu biborohera kuko bobo ari ibintu biza naturellement usanga kwanza no muri bo ari n'abantu bigora yuko bakizwa kuko babona ari bike bohindura kuko babona iki kirakomeye kuko babona
abantu abakorerike abasanga abamerankorike babona yuko bafise ibyo bohindura mugabo bo iyo biravye babona yuko umenga ntavyo bafise bohindura nivyo iyo Imana ndayikunda mugabo ivyo bambwira vyo guheba umenga je ntavyo ndibo nta kintu pasiyone wovuga ngo caramutwaye ntiyoja muri droge n'inzoga ngo zaramutwaye anywa moderema ivyajamwo ni moderema urumva nta bintu uvuga ngo yarasaharishije urumva ni babandi bakunda kwita repaye gentil skife rero bari mu rugo nukuri umenga n'abanyamahoro n'abantu b'intungane n'abantu nukuri barondera amahoro iminsi yose kandi bayaha abandi urumva sinzi natari ko ari ikindi yovuga ego muri yo twabana neza ko turavuga gutyo n'abantu b'abana beza urumva mu mico yabo n'abana beza urumva hagati yabo iyo bahuye n'uwumva ico kirimo ciwe biroroha kugumana iyo relation yo gutuza kandi rero bisigura ko kuko banka kubabaza abandi baca ba de très bons diplomates n'abantu bazi kwiyadapta muri situation yose rero ari mu bantu batwenga arashaka kubafasha gutwenga ari mu bantu kuko yamajaho amazi atemba c'est très difficile yuko umutayeza patience donc ari babiri c'est un couple très diplomate n'abantu bazoshingirwa intahe gose n'abantu bo hano bajya barondera kwindu muri abana babiba bajya nta kibicabo kuko effectivement c'est abantu bari mu mviro birebire kuko bama bajaho abandi baje ce sont pas des fonceurs c'est abantu baba leaders abantu bazotuma ibintu byinshi mugabo n'abantu b'abana beza bakunda ibintu b'abanyamahoro kandi bari très rationnel donc hagati yabo bazovuga ibintu byumvikana bitarimo passion bitarimo imishuha bitarimo ibigumbagumba bitarimo passion nk'uyu musanga hamwe n'umukorerike bitarimo ibyimviro bitarimo agahinda canke ama emotion menshi nk'ayo mu melancholique ibintu bipanze biri clair net bipanze hewe babwira gute babikora gute kandi bazokoma bavuga kuri situation handi non pas sur leurs propres émotions donc quelque part nivyo ntibazokomeretsanya cyane bazokoma bari diplomate entre eux urumva ugasanga ni bantu nukuri nkuko bivuze n'abantu bashitse ku musaraba kuvuga ati basha icuma nanje nkashika hajya hano nukuri hari abantu je baba phlegmatique nzi nukuri je naho ndumu introverti comme melancholique hari je bameta marareza sinzi ko murahura ho uri colérique cyangwa ukabasanga hari gihura no mu phlegmatique kibaza jewe nibaza ko ndigiso arakwagiriza vraiment ukumva ko umenga uri gisovage kuko ari dépassionné n'abantu rero bazoba ari tellement dépassionné bazi kugarder leurs émotions c'est très difficile kubateza donc fragilité yabo donc ko basa nk'abashavura ni très rare kubona umuphlegmatique yaturitse umucolérique araturika bisanzwe umva wewe muri expression yiwe arabajanyiranya umusanga wewe akunda abantu donko arashwashwanutse umumelankolika ababa ashobora kubabara iyo ivyimviro vyo bitabaye nkuko avyifuza ariko c'est très difficile de faire perdre ses moyens umuphlegmatique rero abo bantu babiri nukuri mu majambo make bazobana mu mahoro bazoronka intambara zike mu rugo rwabo n'abantu bazoba bafise ukuntu hagati bagerageza kugwanya ikintu cyose cotuma bagishwashwana mekeko pa tuzovuga aussi n'ivyo amaferbes biraza naho ni n'amaferbes yahinge nongere ndaguhera ivyo gerageza ongereze ko gato urumva novuga iyo turiko turavuga côté positif yaba phlegmatique novuga umuntu yovuga ibintu vyinshi kuko n'abantu bakunditse igituma bakunditse sikindi nuko nta opposition bashiraho mu buzima nico gituma rero iyo bubakanye iyo ari babiri iyo bari kumwe nta numwe agerageza kwiyopoza ku vyiyumviro vy'uwundi no kuvuga n'abantu ni gake bazogutsitaza kubera iki kuko batemba iyo ruja urumva rero par contre akumbure tuzoni twagira kuvuga le côté novuga négatif aho turashobora kuzobona nabo kumbure intege nke bashobora kugwamwo cyangorane bashobora kujamwo ariko hari kintu bavuze bari diplomatique n'aba diplomate no kuvuga kubera kurondera amahoro kubera d'abord ugiye kuraba ni gake uzosanga aba phlegmatique muri opposition mu bintu vya politique ni gake uzobasanga mu migumuko
niba abandi iminsi yose nahora ndibuka ahantu twiga muri segonderi bakunda hari igihe bahora bategura ibintu by'imigumuko nyine urumva iminsi yose iyo bateguye amagreve hariyo abantu iminsi yose bavuga none ntimwobiheba none ntitubireka hasigaye amezi makenga umwaka uhere urumva none ntimwobirengera urumva n'abantu baba barondera ayo mahoro n'abadiplomate rero iyo tuvuze umuntu ari diplomate ni n'umuntu azi kurondera amajambo ni ukuvuga ariyumvira ku majambo adakomeretsa uwundi sikiyebye rero ku bana mu gihe abaflegimatike babiri babanye n'abantu bazi kurondera amajambo meza adakomeretsa uwundi n'iyo ubundi batumva ibintu kumwe ni ukuri aramureka nta opozisiyo amushyira imbere ni ukuri aratemba muri urwo ruzi kandi akamenya kubibamo ikindi nacyo rero kubera bafise monde yabo badakunda umuntu ayibateramo ni abantu b'incabwenge ni ukuvuga mu bintu barimo usanga bari excellent kuko urumva bobo energy zabo ntiziri hanze nk'iz'umusanga ntiziri hanze nk'iz'umukorerike kandi ntiziri yose passionere intensement au niveau intérieur nk'umumelancholique bobo umenga ni monde itari burya umumelancholique naho ibyiwe bitajya hanze ni intambara y'indani ariko umuflegimatike si intambara y'indani sikife rero yuko ko mu batari mu ntambara y'indani ni abantu bari curieux sikife yuko iyo ari babiri babana barashobora gusangira pasiyo kumbure y'ibintu ekonomike pasiyo y'ibintu bya tekinoloji kandi iyo bari ko baravugana iyo bari ko bareshanje ku mapasiyo yabo mama ni ukuri baravugana amasa iyo yumva yuko icyo ariko aravuga uwundi yitabira ariya mina ni ukuri ariyegisiprima akaba umuntu ibintu bikaryoha urumva rero sikife yuko uraje kuri iyo kote nuvuga pozitife ni abantu nuvuga ni ukuri babayeho neza ni urugo rw'abanyamahoro ni urugo rw'abantu bumvikana ni urugo rw'abantu bemeta hamwe ni urugo rw'abantu n'abantu bo hanze bazokwiyumvamwo bazokumva babahaye amahoro ruzogendere urwo rugo cyane urumva abantu babikumviye ko cyane rero n'ahantu agomba guhereza imana ibahezagire imana ibagirira neza reka ndangize nshimira imana data mu izina rya yesu nongeye kukwereka abaflegimatike ndakwereka ibyo babamo n'ibyo bacamo ndagushimira kuko ari abantu bahaye ingabire mu buryo budasanzwe abantu bari profond abantu bakunda abantu les artisans de la paix mana hirya no hino ndasaba ngo mana ubumvise yuko ingabire bafise ari iy'agaciro ntibumve satani ngo abahende bashobore kuyihamba ntibahamba itaranto yabo ariko bayikoreshe kugira babere umugisha benshi ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen.